Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba BM4 News munkundire ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu cuno mugoroba w'igenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatanu uno mwaka wa 2025 ndibaza abenshi mwabonye kano kareresi katangwe gasirikira hano kuri screen zanyu kerekana abene igihugu bari bashavuye cyane ahasahani muri ko murabona ni mu gihugu ca Kenya aho mubona neza yuko kuri uno munsi w'igenekerezo rya 18 abene igihugu gisinzi batari bake bazinduye mu mabarabara ya Nairobi n'ahandi henshi biyamiriza yuko iduga ry'ibiciro ryabaye umurengera ngaha muri kino gihugu ubona neza yuko bari kubarasaba President William Ruto kwegura canke guha abandi bashoboye gutwara mu gihe we ngo ibintu bikomeza kuzima ibica tubifatanya n'ingene abarundi bari muri Kenya bageramiwe cyane n'abo Kenya aho babagiza yuko babatwara ubuzi igikuru kinitwe kuyaga kino iganiro sico ariko reka tubantu tuyaga makuru ku mirongo y'urugamba turaza kuza twa grandis canke twagure ino nkuru yo muri Kenya tubabwire ngene situation agitwere ngene zimeze ndetse tunababwire yuko umuntu aba ari kwisi haba hariho ibintu atabakwiye kuvuga aha William Ruto hari ibintu biza kumugarukako bivanye n'amajambo aheruka kuvuga kuri President General Major Evariste Ndayishimiye mu misi hezi aho yavuze yuko President General Major adashoboye kurongora ubumwe bwa Afrika kubera ko n'igihugu cyongo cyamunaniye kurongora ariko mwabonye Ruto wewe ashoboye kurongora igihugu ca Kenya abene igihugu bari mu mabarabara n'ibindi byinshi ntewe ndavuga ikaze muri kino kiganiro aho tuza kuyagana cyane kubijanye n'umutekano muke ukomeza kugaragara mu buseruko bw'igihugu ca Kongo twaza kwibanda neza na neza ha muri Sud Kivu hari bidasanzwe Sud Kivu novuga yuko habaye isibaniro guhera ku munsi wa hirya yeje nko twabandanije tubibatangariza kugeza ino saha biraboneka neza yuko ibintu bitariko biroroha nabukebuka twinjire ngaha muri Kavumu neza na neza hafi y'ikibuga c'indege ca Kavumu hari amakuru menshi ariko arahavugwa inyuma yuko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda M23 zateze ibisasu mu bene igihugu ngaha muri Kavumu bigahitana ubuzima bw'abatari bakinyicaye cyane abana babitora bibazana ibikinisho maze bikabahitanira ubuzima aya ma video n'amashusho twarabibahaye ndibaza n'ibintu byari biteye ubwoba kuraba abadukurikiranye mwarashoboye kuba kumwe natwe murabikurikirana murabona ikibi zino nyeshamba zikuno cyane mu kwangiriza no guhitana ubuzima butari buke bwa bene igihugu ngaha muri Kavumu hari amakuru ariko arahavugwa neza yuko muri Kavumu amazi atakiri yandi leta ya Kinshasa abicije mu gisagara cyabo FARDC bafatikanije n'ingabo z'u Burundi hamwe n'ubugwi w'abapatriote b'abakongomani bashoboye kuba bahagaba ibitero mu buryo budasanzwe ndetse biboneka neza yuko bari determine muri kino gikorwa batanguje aha muri Kavumu ibi turaje tubiyage tubice igenino tubive imuzini muzingo mushobore kumenya ukungene ibintu biriko biragenda muri rusange si ivyo gusa turaza kuyakubijanye n'iyicwa ry'abasikare benshi b'igihugu cy'u Rwanda aho baguye mu gatego canke ambiscade mu gace bitwa Runtukuru ngaha ku butaka bw'igihugu ca Kongo ibi n'ibindi byose biri muri kiganiro twabateguriye making ashobora kuba amaze gukora subscribe hama tubandanye tubana mu biganiro n'amakuru tubandanya tubashikiriza ushonde kuri like ndetse na commentaire kuko iyo ufashe umwanya ukagira icyo uvuze ku kiganiro twabahaye biduha motivation y'ingene tugiye gukora ibikurikira kandi biratuma twakora ibitari biki rero wewe wamaze guhitamo kudukurikirana warakoze cyane utarabikora bikore kugira ngo tubandanye tubana ndetse tunuzuze n'abantu ibihumbi 10 mu minsi mike cyane mu mezi abiri gusa nkuko muri kumurayibona tuba turagerageza kuba benshi mu mwanya muto cyane cyo ntwako Dide Black iyi ni BM4 News kazi kandi muri kino kiganiro cacu cuno musi mbere yuko ndababwira ibijanye n'umutekano muki canke n'ama manifestation ariko arabera mu bindi bihugu vy'abazi kurongora neza kuruta abandi mu nkundire tubanze twiyagira ibijanye n'imirongo y'urugamba duhere ku bijanye n'abasikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda baguye muri ambiscade aha muri Rutukuru aba baguye muri ambiscade muri buka yuko twababwiye yuko hariho amakamyo agera kuri 15 yaheruka kwinjira ku butaka bwa Kongo hari amakamyo 15 ndetse n'ubwato bubiri bwose bwarinjiye
aba rero batawe gukuramwo bake batawe gukuramwo kamwe nkuko biriko biragaragara mu makuru tugiye tubashikirize kandi ukagenda gusohoye kubana natwe muri kino kiganiro kugera ku mpera yacu ushobore kumviriza ibitabiri biki. Ni ambiscade rero yatezwe igisirikare cy'u Rwanda RDF aho bitwa Runtukuru, ni muri territoire ni muri Mwenga, yes ni muri Mwenga, ku birometero 75 gusa winjira mu gisagara ca Bukavu. Rero mu kugutega ku ambiscade kujya kuntu bijajara umuntu arijajara, inyeshamba z'u Rwanda zashoboye kwijajara ariko ziza gukisanga ahantu nazo nitsazibaza ko ziza kwisanga kuko abene gihugu bo baguma batanga ama communication cyangwa batanga ama alerte kuri coalition itababwira ati burya rero hari kidasanzwe tubonye bisaba yuko mama kini mudukize zino nyeshamba z'igucurwa ivyo biriko biraba kuri M23 bariko baragambanirwa n'abene gihugu. Rero izi nyeshamba zahagurutse ngaha muri territoire ya Mwenga zigeze aho bitwa muri Runtukuru zigwa mu gatego. Naganda babwira yuko imodoka zitari zike zabo zaturiwe, abandi basikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda nabo bashoboye kuhasiga ubuzima nkuko amakuru abandanya abivuga. Abatari bake bafashwe mpiri kubera ko bari bakomeretse badashoboye kwiruka canke bonyene bashobore gukiza amagara yabo, vyatumye umubare w'abafatwa uba mwinshi ndetse n'abakomeretse. Ariko amakuru yizewe nuko abakomeretse baciye banyarukanwa kwa muganga na coalition FARDC kugira ngo bashobore kwitaho amagara yabo, ntibaciye bahohosha nkuko abenshi muca mubyibaza mu vya gisirikare. Iyo umuntu amanitse amaboko urafise kumubabarira kugira ngo narijya umukuremo amakuru y'ingene urugamba ruba ruriko ruragenda. Rero ngaha muri Runtukuru kabisa amaraso yahamenekeye ni menshi, abavyeyi bo mu Rwanda bavyaye bakomeza kuburira ngaha muri Sud Kivu ku butaka bwa Kongo. Twarababwiye ko amarari menshi kandi tutobigarukako kubera ko ibijanye n'uburongozi bubi bwabo ariko burigaragaza bwafashe abana b'igihugu bukabagira ivyuma vy'ubwirinzi bwabo cyangwa bakaba protection yabo iyo bagiye mu nyungu zabo akaba ariyo bashira imbere bakasiga ubuzima kandi ku bwinshi. Nivyo muri ko murabona kandi munibuke neza yuko nubu ivyo bari barasezerano yuko bagomba kuronka Republika ya Kivu, ibi bintu bisa n'ivyaguyemwo ivu canke ari nk'isosi yaguyemwo ivu kubera ko biraboneka neza yuko atamahirwe yo kubarikaniza cyangwa gusudaniza gukora sudanization ngaho ku butaka bwa Kongo bivanye na politique bahuye nayo, ndavuga ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, umuhungu wa Etienne Tshisekedi, bene uno musirikare uno mu general mu gihugu cy'u Burundi Neva. Ubona neza yuko bagerageje kubuza amahoro canke kwangiriza buri kimwe cyose inyeshamba z'u Rwanda ziko zirakorera ngaho ku butaka bwa Kongo. Rero no babwira neza yuko muri ibi bice nyene mu gace nkambayo Murangara ndetse na Kamakombe ubuce bukomeza kumenekiramo amaraso menshi kubera ko harimo guhangana kudasanzwe. Ambavuye kuba kubita ambiscade ngaha muri Runtukuru ibintu n'ivyahagaze, bavuze ati turi determiner dutegerezwa kutanguza urugamba mpaka turusoze tunafashe ubuce butari buke. Hageze amasaha y'umugoroba muri buno buce umutekano kiri muke cyane, aho mbere abene igihugu baba muri ivyo bice abatari bake bahunze kubera ko ibijanye niko birahavugira, kubijanye n'inkozi ziko zirahavugira, ibibombe biturika, amasasu menshi, vyatumye abene igihugu muri buno buce bahunga kugira ngo ntibashobore guhitanwa n'ibitero biko birabera hano hantu. Rero amakuru yizewe twakura nuko abene igihugu bakimara guhunga inyeshamba z'u Rwanda nazo zaciye ziprofita zirasahura kubera ko zaje zimaze gusanga abene igihugu bahunze, zaje zizanye renfort kubijanye ni ambiscade, ariko basahuye bongera barasuba inyuma z'iyeshamba z'u Rwanda. Ntizashoboye kwemera gutena guhangana n'amasaha nabiri no wazarendo kuko amasaha y'umugoroba cyangwa amasaha ya saa 7:08 byagaragaye neza yuko inyeshamba z'u Rwanda zamaze guturugamba, zamaze guhunga urugamba kubera ko urugamba rwari rwamaze kuba rukomera. Mu nkundire kandi ndababwire yuko imigwano ikomeza kuba mu Minembwe, amadrone ne karavuza ubuhuha, ariko reka twiyagire ngaha kuri Kavumu FARDC yaharungitse ibigwanisho n'abasikare badasanzwe byo kugira ngo bashobore gutegura ibitero bidasanzwe. Ibi vyatumye coalition y'inyeshamba z'u Rwanda nayo M23 nabo bahagwiza ibindi
bigwanisho n'abasirikare badasanzwe. Bivuga neza yuko umutekano ngaha muri Kavumu ari nka ntawo kandi umwanya n'umwanya ushobora guhungabana kandi cyane hatagize igikorwa canke mu gihe imigwano ishobora gutangura umwanya n'umwanya. Ubutuvugana bivuga yuko hari ubutero shuma cya gitero utero utari determine cya kintu kugira ugaba kugira ngo umwasi umwumvirize ingufu canke umwumvirize position aherereyemo, ariko imigwano yanzuye canke yeruye ntiratangura ngaha muri Kavumu. Ariko twamaze kuba tumenya neza cyane yuko biboneka neza yuko umwuka w'intambara uriko uratutumba aha muri Kavumu. Rero ibi biza gutuma tuza kuhaguma cyane tuyibanda tumenye uko biko biragenda nuko vyifashe muri rusange. Narijya mubona neza yuko ku mpande zose bamaze kujya karungu canke bamaze kuba bajya bamera determine. Narijya bose babonye neza yuko zino ntambara zidashobora guhezwa n'ibiganiro, ahubwo zohezwa n'umuheto nk'uko Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yabivuze. Aha rero muri Kavumu ibintu ntibisanzwe, ndetse n'ubuce butari buke nubabwira neza yuko buriko buraberamwo imigwano kandi ikomeye cyane. Hari ubuce bunini novuga yuko bwabaye isibaniro ry'imigwano kuri no musi w'igikerekezo rya 18 Rusama. Ugerageje kuraba nibiriko birahabera aha muri Kavumu, hambavu y'imigwano ikirahabera. Twababwira neza yuko ubuce bugira kuri bune, ubuce nka Kivanga, Bugurumiza ndetse na Ranga nambayo. Ubu nubwo buce rero nabwo buriko burarangwamo imigwano, buriko burarangwamo umutekano muke aha ku butaka bwango. Somo kubabwira byinshi cyangwa kubarambira abari just kubabwira cyo no kwita intangamara canke incamake kugira ngo nda updating narijya muba mubona kanya kaba kabuze muga turavuga ati reka twiyibe muri kano kanya gato dushobore kuyaga tubwire abadukurikirana tuba updating ukungena ibintu bimeze ku mirongo y'urugamba. Rero muri buno buce kabisa naho amarasa ariko arahamenekera ari menshi, biriko biratuma n'abenego mu buce bahunga kandi ku rugero rudasanzwe binabonekana cyane. Ibi byose n'ibindi murabizi yuko twababwiye uko ingene imigwano kiragenda, ariko mukama mwumva tubabwira ati FARDC yagavye ibitero yatsinze bimeze gute vyifashe gute, ariko ntimumenye iyo biriko birava niyo biriko biraje. Eske intambara ziko ziramara imyaka 2 zishushe nk'uko nike kintu gishobora kurangiza ano makimbirane ariko butaka bwa Kongo? Biragoye cyane kubabwira neza yuko zino ntambara zigiye guhera mu gihe Felix Antoine Tshisekedi Chilombo umengo wenyine arasinziriye ubwiwe. Aho bigeze tumanze kurambirwa cyane ni umutekano mukuru kurabangwa ku butaka bwa Kongo, kandi tubona uburyo leta ya Kongo ishobora kugarura umutekano ndetse ugakingira n'ubuzima bwawe n'igihugu bari ngaha bari kubaricwa mu seruko bw'igihugu ca Kongo. Twarabwiye neza yuko zino ntambara zidashobora guhera mu gihe uyu ariko araziteza cyangwa ibibazo ariko aratezayo nabo watogira ibibazo bamuteze. Mu gihe Kongo yovuga ati ubu rero turagiye tubaye determine, turabaye serieux, tugomba gutsinda urugamba dukingiye n'abene gihugu b'abakongomani, nibagende bafate Gasenyi mu gihugu cy'u Rwanda. Nibamara gufata Gasenyi nimwumva umwene gihugu Kongomani yishwe n'umunyarwanda azoba ari nk'intama yuri yizo. Ivyo ndibaza neza ko bitazoshobora kuvugika kubera ko izi nguvu bajanye muri Kongo ni kubera ko badafise ikintu cyo kura destabiliza mu gihugu iwabo. Nibaronka ikintu gishobora kubagora mu gihugu iwabo bizoca bituma za nguvu ariko barajana kwicisha abakongomani bazizani iwabo maze barinde ubutaka bwabo, barinde n'abenego babo, nubwo tuzi neza yuko atabwo babaye nabukebuke. Rero mwumve neza yuko zino ntambara zituba guhera nabukebuke. Abantu batubaza ati kodi mutubwiye amakuru igihe kinini, mbega n'iki kintu cyo bagisigaye gukorwa kitarakorwa kugira ngo zino ntambara zo mu butaka bwa Kongo zigabanuke canke zihere burundu? Cyo twababwiye sikindi nuko Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Fatibeto aba determine canke aba serieux akagaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda. Abwire president Neva muhe imikenyuro no mu general nabwo ari mu civil, amubwire ati burya mwana wa mama gakoguko iyo umwasi aguteye bigenda niho burya ugiye kuburana. Iyo ugiye kuburana bakakubaza ikibazo kumva n'umutego baguteze, nuhita wishura ico kibazo, ahubwo nawe urababaza niyo tekinike y'urugamba. Umuntu aguteye mutere nawe kugira ngo ushobore kumubara ingovu, ko amakungu ibihugu rutura n'ibindi byinshi birabizi neza yuko igihugu cy'u Rwanda cyateye Kongo ibi nta numwe atabizi. Mugabo biriko biragora kumwere Kongo nayo yikura muri kano kantu nayigabe ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Niyo terminezo canke no kurangira kwizi ntambara, niyo guhagarara
ko gusesa amaraso y'abakongomani binzira karengane. Aho ndabivuze ko zishobora kuba ampengamye cyangwa ishizemo ibishobisho nta nabukebuke. Yes, nababwiye biri ku mirongo y'urugamba mu nkundire manze mpeze muri kino gana mu mpera zaco ndababwire ibiko birabera mu gihugu ca Kenya. Mu gihugu ca Kenya bene igihugu isinzi batari bake bazindiye mu barabara biyamiriza William Ruto yuko adashoboye kurongora, kandi ibiciro by'ibifungwa biko biraduga ku giciro kidasanzwe, kandi ivyo bifungurwa amahera yabo uko, ivyo bifungurwa uko, byose biko biraduga ku rugero rudasanzwe. Bakaza mu mabara bavuga ati twebwe ntabwo tugikeneye umuntu, tukakeneye undi mu president mwiza ashobora kudutwara. Aya n'amajambo novuga y'abene igihugu b'abanyakenya bari mu mabarabara aho bariko bariyamiriza iduga ry'ibiciro rya buri kimwe ngaha ku butaka bwa Kenya. Kitwabwa neza nuko aha nyene muri Kenya mwibuke neza yuko Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aheruka kuvuga amajambo y'agasuzuguro cyangwa amajambo y'akagaye ayavuga kuri General Major Evariste Ndayishimiye, aho yavuze neza yuko ngo President General Major Evariste Ndayishimiye, President w'u Burundi, adashoboye kurongora umwe mu b'Abanyafrika ngo mu gihe n'igihugu ciwe cyamunaniye gutunganya. Aya n'amajambo akakaye yavuzwe na William Ruto, President wa Kenya, yita kakomeye ashoboye no kurongora igihugu ca Kenya. Ariko reka tubabwire ati pole sana, wewe uzi kurongora nta mezi atanaheza atamigumu kibaye, kubera uburongorere bwiza canke ukurongora neza, ubuyoborere bwiza uhabene igihugu. Rero bahora bavuga ngo amenyora gutwenga ari yawe. Aha ndibaza Ruto ariko arabona neza ko yahurudutse gusatira General Major amuvuga yuko adashoboye kuyobora, kandi biranatahuritse iyo umuntu w'umusivile afasha akavuga amajambo nk'ariya nta gitangaza kirimo ko ntase yaba yarakoze abanza nk'efa ku masho militaire. Rero Ruto yo bari umuntu yaciye ku nkoni canke yaciye ku mu gisirikare, byagorana cyane kugira ngo ashobore ajya amajambo ayabwira bene wabo, kandi bavuga yuko uno musari jewe kujya mu ejo naho azoba ari wewe. Rero bene igihugu barongowe neza na Ruto uno musi bazinduye mu barabara, kandi siryo rya mbere naryo rya kabiri. Mwibukenze ko bama mu migumuko kubera ko ubu butwarire Ruto yitwa yuko ari bwiza bafise. Mugasi nibaza neza yuko Kenya bari ko ragumuka kubera ngo batwawe neza, ariko murabizi neza yuko ngo umwana ngo ahetswe ngo asohora, umwana ahetswe neza ngo asohora amaboko. Urashobora gusanga aba banyakenya bahetswe neza bariko barasohora amaboko, ariko ukuri suko nuko bafise ubuyoborere bubi kandi bakeneye yuko bohinduka. Mbere biranariska yuko William Ruto adashobora kongirwa manda nimwe ngaha ku butaka bwa Kenya, bivanye n'ingene abene igihugu ba Kenya batigeze bamwishimira na bukeke kuva akija ku butegetsi, ndetse anagirizwa n'ubuzima bw'abasirikare bamwe mu basirikare bakomakome ngaha muri Kenya, ndetse akagirizwa n'ubuzima bwa Raila Odinga yasanzwe babangabangami canke bopozanya mu bijanye na politiki. Rero kwagizwa yuko ari we yagandaguye Raila Odinga na wa musirikare wo kwipeti rya generale Nyambati chef d'etat major yakorotse mu ndege yarakumwe na famille yiwe. Mwumve neza yuko uyu Ruto atakinda ashoboye, kiretse wenyene ko yitashoboye, ariko ico ashoboye abanyakenya bariko barakimwereka. Rero iyo wigira ko ushoboye uco usanga atakintu kimuzi canke atabintu ushoboye, kubera ko buca kabiri vya bintu wiyemera yuko zibika kumara amaso ngo kubaramisha wabwira vyinshi uwumva yumvise, kandi umwana w'ubwenge yumvira mukavuye canke yumvira mu bwishika. Ndabike banure mfite subscribe na like na commentaire, hama dukomeze kwibana mu biganiro vyiza nk'ibi, ndetse n'amakuru dukomeza kubategura je ntoko di The Black in BM4 News. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34, canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life
twitwararika amagara yanyu nk'ayacu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabirya kacu tubafasha kuronka visa vyoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa vyihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe.